niko kuvuga bati zina mututsi wese ari muri Kongo napfi aveho hama twebwe umva bo ntangorane bo barakreba ibintu bakabona neza yuko bariko barabica jusqu'à ce que bishe bonyene witwa Colonel Makanika yari yashinze resistance yo kubakingira kubera yase kwifatanya na M23 urumva rero hari ibindi bintu babiyobeye ukuva umuntu yashinze resistance akavuga ati jewe Makanika kubera nibinda kubwiye yuko meme no mu Rwanda abatutsi bahohoterwa bazira FPR kubera umuntu ashobora kuba karakora ikibi cyane karagwara intambara ubona yuko atasansifise wowe ko tuba tubana ugasanga wowe ndiko ndaguhora umuntu anazi amaranga mutima gwa runtu nyine usanga ruri mu muntu nivyo baba bishakira gusa ivyunguka ino abahona ntavyo kuraba abahona babapfa bagirane urumva rero pour mama rero intambara zo muri Kongo nivyo gufata kajya karere kubera kajya karere kari imari nyinshi hagana katangana yone barayigeramo babashe gucuka musare ubwo bashobore kujayo nuko iyuvira baba bayifashe miri kandi nayo urumva ko ariyo bariko barasatira ese ubona bizoborohera nkuko byaboroheye gufata Goma uvira goye gute rero ni nkuko kuba ari ikintu ushobora kwibara none nk'ibi byabaye bya Makanika bamwica gute kandi wumva ari karakingira resistance yawo kandi agaca yicwa nawe ari kumwe hamabuke gacibona itangazo ngo twigwaneho yifatanyije kandi na M23 oro twigwaneho yashinzwe kugira gukingira abanyamurenge kubera nibo bamwiriye rero Makanika yariwe na M23 kandi barasanzwe bari kumwe no Makanika ni bari kumwe oya mission si zimwe mission ya twigwaneho ni ya Makanika si zimwe okay nubona ko twiganeho ko yari resistance mbwa mu nyuma bamaze kumwica ngo bafashe ngo komine ya Minembwe bagese objectif yo ni ko ari gufata ngo komine ngo cyankiki kwari gukingira bene gihugu babo bicwa na RD Tabara Tabara bajya irabanyaga inka akagira iki bicwa n'abamayimayi bashavuga ati reka dushinge resistance kandi ibyo bintu subwa mbere biba kuva muri 64 mu butu umuntu ego kuva mu butu ne umuntu wa mbere yatangiye kubahereza resistance mu butu ego niba yatangiye kubahereza inkoha bikingire kubera hari ukuntu ababirigi kuri system ababirigi batigeze babashira mu moko agize Kongo igihe babereza independence bivanye n'ingene abanyamurenge bamereye nabe ababirigi yabashira muri liste y'amoko ari muri Kongo babaye independence bo batabashizemo kandi barimo nakantu bagize babafyonde mugabo urumva avec l'autre barashoboye kubana gusa ingorane nabo banyarwanda bazi bavuye inyuma y'u Rwanda bakaza kwitwaza abavuga ikirimi kiri hafi y'u Rwanda kugira bashoboye gutera kudestabiliza Kongo hama babashe gushika ku byo bifuza babashe gushika ku nyungu bo barondera ivyunguka gusa nibaze ngo ari ibindi barondera oya naba hypocrite none ko ibihugu byinshi biriko biragenda bibafatira ibihano ese ibyo bihano ubona hari ico bizoza bihindura urumva nuko biba bimeze mwene wacu narimbagije ati eske ego kuri uko urabona ibihugu byinshi ndetse biriko birabafatira ibihano harina ndega mana yanjye narimbagije ati bo urabona yuko ibihugu byinshi abantu benshi bariko baratera ibyatsi igihugu cy'u Rwanda ndetse urabona ko hari ibihano biguma bifatwa uko bukeye batangwe Bubirigi Ubwongereza nabwo ngubwo Amerika ijamwo eske ivyo bihano biriko birafatirwa u Rwanda ubona hari ico buzoza buhindura kuri ivyo biriko birabera muri Kongo bizohindura ni bya bindi bavuga ati uvumwana benshi ugatota ibihano tubiheruka ku Burundi Burundi yegeze kuba imigumuko iraba mu ndwi zitatu zibiri n'iminsi wanashaka nta n'ukwezi byamaze Wende gari maze gufatirwa ibihano n'ubutuko turabamwore consequences y'ibihano byabaye 2015 mugabo urofete yo kubona hari abarongozi b'u Rwanda batamwe gufatirwa ibihano hana hariya iyi ni message irikiraba ni message irikiraba kubera burya babwira ati ishaje nibagwa hari umuntu ashobora kumarana imyaka n'imyaka afise yarigize imana yarigize kibirengeye umuzungu ntamenyego
ntamenyerwa aya shaka uburinde vraiment ati umwanya n'umwanya birashobora kubatekurukana kwera ubisanzwe je niho navuze ati buryo Rwanda nibaza ko ico gihugu ca mbere kiganzwe n'igiturire kwisi nzima gute uko uravye ibyo baruvugako ugaca uraba umwene igihugu wo mu Rwanda ingene inzara imyinshi ingene abayeho nabi hajya abanyarwanda benshi babayeho nabi ibintu bovuga mugabo badafise aho bari bivugire gute baragimbwa abayeho ubuzima buzimvye ufite urumva u Rwanda ni wa mubiri uboze mugabo wambaye agashambara keza Bariko umubiri uboze kabisa go kwihisha ugaca wambara agakoti gashasha fresh udufime poa for souffrance iri ndani kandi ugaca ugomba kubaho ugomba kunyegeza naho ubona abarubaka ibistade bakubaka ibiki ibintu bikomeye technology no ibikorwa by'iterambere ryabo ni bijya bakora nivyo gusamaza abantu kuvuga ngo umwene gihugu ngo arashikirwa ufite uravye ingene ukaraba nk'abantu badiringa n'u Rwanda kumva ngo Union Europeenne yagize amasezerano n'u Rwanda na zande kame uko bigenda kose u Rwanda cyari cya gihugu no kuronka visa yacu byo bigoye uravye juste uravye ivyunguka baba bariko baragwagiriza n'amadiri rukora n'abantu rukorana nabo uko bigenda cyari cya gihugu kiri ku rugero wewe nyene uvuga ute bana kuko urabona yuko baragerageza bakagomba kwereka yuko bakorana yuko bari mu vyunguka na hauza wumva ngo bubatse ngo amazungu yo kwakira ngo abimukira n'ibiki bakagira ama reportage wo bijya gusa no gusamaza abantu umunyarwanda arabayeho nabi burya abanyarwanda bashobora kuba ari abantu bagora no kugera imwe ku munsi vya vrai yego ufitiye ubuhamya bazosuze bafuma bakoresha ama content anime bagira babishi je mu Rwanda ndahatse uramaze ko bucaye aravyo mu bisanzwe u Rwanda cyagombye kuba cya gihugu wera hejuru gushika no ku munyagihugu sinzi ko urabona bari kwarakwereka za Canada za Angleterre ukabona nk'umunyagihugu aba mu caro ahantu ruguru hari ukabona ingene haba hamereye ingene haba hameze ingene haba hasa ukavuga ati vraiment hani buraya buga nta munyagihugu yo baba no mu nzu y'ibidongo y'ivyondo mugabo n'ubu narabonye baracubaka zanzu zimwe z'amashanga n'ivyondo azibona zanzu zimwe za ariko abantu bari kugura abashika Kigali baravuga ko haka urumva ni bimwe nakubwiye ati ni ya mpuzu bo wambaye mugabo wambariye ku mubiri uboze yego uravyumva yego uravye amafaranga gwagirizwa bavuga ati ngo ivyunguka ngo bakora ho nagiye gusa numvise Kongo kuva kuva bafashe Zaire kandi dese bafite amasezerano yuko bahabwa imiliyoni 60 z'amadolari buri kwezi bahabwa na leta ya Kongo byahagaze kuri Kisekedi ntawona yuko baci bamuhindurira urumva rero ivyo byose bimwe byo bariko biraterwa nayo mafaranga Kisekedi yasi nayo gusa nayo masezerano usanga bafitaniye n'ibiki n'ibintu byinshi urabyumva mugabo urumva fin dauphin ikinyoma ntikigera ntikirama oya ushobora kuba ku kinyoma rimwe kabiri gatatu avec le temps ikinyoma kava ukuri kugashika ikinyoma kiranyaruka ati wewe ngabo ukuri kuza slow by slow ukuri ni nk'inyongore nico turabye ibyo nyene president wa Kongo nawe nyene agerageza kuvuga aratera ibyatsi nyene u Rwanda mugabo akaca garukana uwo wahoze ari mukuru w'igihugu nyene ca Kongo Joseph Kabila ibyo navyo wewe ubivuga kwiki bo hari ico babazinanyeho na Kagame barabizinanyemo nyene kuko uyu Corneille Nangaa niyo yaratwara mu gujejwe amatora muri Kongo wenyene igiye bafata Goma yarivugiye ati giye Kisekedi nije nahamushitse bisigura yuko nonanga nawe numva umuntu atari seri uravyumva rero umva kandi ko Nanga yashizwe na Kabila urumva ni hajya akubwira ati AFC ni Kabila kubera AFC ni Nanga kandi urumva igisirikare kandi erere ya mbere Kisekedi yakoze nuko nawe natigeze apanga igisirikare ciwe bien avant arekrita duze abandi
kubera hajya burya igisirikare gipfira muri commandement ufate nk'ubu general guhaye ari je nakugize icuri amazi avuga ati okay ndashize uyu wowe uguma unyoboka jewe yasaba rero yuko na Gisekedi caraba kubera burya ibisirikare byo muri Afrika biragoye ikiretse igisirikare cyo mu Burundi cyonyene kubera kivanze ntaho gica igisirikare cy'u Burundi cyo kiyoboka ubatwara ntushobora kuba uri umuntu utarikiri ku butegetsi mu gisirikare kibande kuyoboka no igisirikare cy'u Burundi cyo kigira ku itegeko nta muntu ava inyuma y'itegeko akaza ngo aje kukigira niyo mpamvu rero urumva turabona ibi navyo byo kubona usanga ego impunzi yo hantu hatari umutekano zitegerezwa kuva abantu bagahunga sawa mugabo ukosanga hariho ingabo zimwe nazo nyene byabonetse yuko zahunze hari ahantu ico naco kuri simbizo ukivuga kwi ingabo ingabo zirahunga hari ingabo zihunga mugabe ingabo ihungwa ruko bayaneshejwe mugabo apana kumbwira yuko nk'umuntu amasasu akiri ariko bariko baragwanira ku birometero 100 wowe uri ngaho gacu depose nko umusirikare ahunga ruko avuga uti nta yandi mahitamo nananiwe nta n'urusasi mfise go kwirangiza ruhari kuburyo hari gihe ugwana nyene ukavuga uti ndabuze munition abyo hari nabyo bigaruka ndabuze hari ibintu babikenewe ku rugamba mugabo ntushobora guhunga kwera ngo mbize ngo bageze ngo mu Kirundo ndi ngango cye niruka turabona hari abayinjiye ndetse biranavugwa biratangazwa barerekana nyene kumbonesha kure sibwezi ariko mu nyuma basura kutwereka kuberekana babasubije ndetse bamwe kijya kintu bakaba bareko baratanga amakomantere arenze sateye igihugu nta kuntu umuntu yohunga mukacirazira kwingabo ihunga gute bwari wowe wiyemeje wa murazi indahiro barahira abasirikare igisirikare n'ikindi kintu niyo mpamvu kigira amategeko burya amategeko kirazira kwica umusirikare yanishikanye abasirikare kwishikana navyo ni birahari mu itegeko ibishitse ukishikana barafise ingene bigenda kandi ibisirikare byose barafise ingene bikorana wowe uri umusirikare ndi umusirikare agufata nkaho ugira imbohe yanje nayo afata nkagira imbohe hari inzira bicamo kugira banahane kubera bari impamvu mpamvu uko muragwana kandi impamvu rero zo muri Kongo ni impamvu ziyobeye ni impamvu zitanabaho bamwe bakubwira ati ngo ko baragwanira abatutsi kuko buri muntu wese avuga uko abibona abatutsi mwe bagasanga umututsi barondera n'inzahabu ni cobalt kuko urumva ibintu babiyobeye iyo umuntu mudahuriza kandi no ku mpamvu babigoye yuko n'umuntu yobahuza utireye ku bwabo bayatari ziganza habo ziba ziri hajya niyo nambara bitariyo oya nambara siyo ni hamwe urumva niwe nakubwira ati ikinyoma kirabaho mugabo haragereye ikinyoma kikakaneshwa ukuri kukaza ukaganza kandi nibaza ni fendo fekano karere hari igihe akarere kazoganzwa n'ukuri ikinyoma kikaneshwa ikinyoma kigakubitwa none eske wowe ukubwawe uri kurabona nk'ibyo biriko birabera hiyo hakurya ubona ni igiki coza kibiheza ukuri bakemera ukuri ko reality ariko moko umuntu akajya kugira ibyo ibyitwazo cyangwa tupazomarana nyene bwese akarere kose kandukirwe yene tugwane uko biravuga ko bamwe bavuga ko bakemera kwicarana na leta ya Kongo ikibazo ni mu kwicarana mudahuriza ku mpamvu wumva bafise uko batabibona kumwe bafise uko batabibona kumwe niyo mpamvu rero iri gutuma ivyo byose okay simbizi reka tugaruke kuri ivyo buriya twarabonye no ku mbuga zimwe hari abantu cyo kintu ndakunze kuba indakibaza kandi benshi basanga ntaco bariko barakivugaho buriya usanga hari abantu benshi bariko baravuga igihugu kutariko bakivuga nabi ndetse bagashika kure ugasanga bariko baratanga amakritike batyoza umukuru w'igihugu ivyo navyo kuri simbizi yo bivuga kwiki ivyo nta muntu yigera Kagame yarigeze kubivuga ati ari umuntu migeze mumva ngo yapfuye kubera ibitutsi canke yagize kubera ibitutsi
mugabo ndibaza yuko windi bazasindikwa nako vyamaze kugabanura bacitse intege kubera bo bari bibaza yuko ari bo bonyene babishoboye ko burya hari abantu usanga bibaza ngo nibo bonyene bafise umunwa bose barahagurukiye rimwe mugabo ingorane yabo nuko bo bakunda kwiriza wiriza gute mvuze kwiriza wowe urumva niko nije bakina twebwe nibo batanguye badutuka bavuga ngo president wacu bamwita amazina atandukanye kubera kijya gihe ababwira ati murabona mwe mwaraje ngaha mwararyohewa utudagara twacu tukadusangira imikeke bene bace baradutura batangura kudutuka bafata president wacu bamutyoza uko bashaka ngira ko mbibe zari zuta inumira barabandanya twe turahagurutse natwebwe turabahagurukiye turabahongeje gatoya gusa bace batangura kwiritsa amarira yabaye menshi twebwe nta president wanyu twibasira ari bonyene babitanguye batangoje urugamba ni bonyene batanguye kwibasira natwebwe turahaguruka bagacatangura kurira ngo ntavyo bigeze bakora ndetse mwe barafite ubwenge bukwiye igabo hari abantu bazabona abantu bihoreye ona internet tugira nta ngorane internet nkeya dufise turayigukubitisha ufise nyinshi ariko ntayambwiye atubwiye ati ese bovuga ati tugende kuvoma ibitoro biri mu Rwanda tutwabikuraye ku ngufu ega abarundi ariko abantu batazi ihanga ry'u Burundi ryari ico abarundi tugira ibibazo ku buryo tubuze inyishu zavyo yowe nari n'impamvu tuza kuyironderera aho nyene ushobora kwibaza ngo uraje gutera u Burundi tubashaka tugutikurira ikindi bya tuzi no kukwaka ibyo ufise byose tugatwara abavuga ati navuze ifirimbi tugende kuvoma ibitoro tubereke urafira n'umurundi soko yari kirasha atanumutafiseyo ko naritaye bagira kuzana imizi tabambya nini umurundi yumvise urusasu ni yaje nukurinda mugihe abandi bahunga urusasu ni yaje abambya ati bana bo baramaze kuwarura abo ni bamwe uwo n'umuco umwe wifitiye ibibazo by'ibitoro umaze kurepera hano hose ari amastation tugiye kuvoma gusa bijya bitoro amatwi tubikure nta kindi ariko ngira na majambo se mubona byo borera no nambara muri Kongo abambukana ibitoro ntibavyambukana barabyinze n'ubu nyene ugenda urabe abakongomani bikoreye intekera bariko barava muri Kongo bahunga mugabo abamesha n'ubu baracaja muri Kongo bakinjira kuzana ibitoro barundi bararinda aho nyene gato n'ubugende Buganda ubona bakora musa gute biri gute Murundi ararinda reka n'umurundi mu frere fise yandi mateka umurundi afite yandi mateka gato mu mateka y'u Burundi simbizi uzi ku mateka y'u Burundi ku vya gisirikare haba mu kugwana birazwi nta Burundi nta rimwe birigera buteko nta munigeze atera Burundi ngo aboneshe aya Burundi niba mubugira ico bitubushiranganje bwo kwivuna umwansi Burundi burivuna ntibutera aya burivuna ubuteye ukivuna wamucurira wowe wihenze kabaze u Rwanda gwaraje ruratera Burundi baraza gutera amakambi babishe bakomye ndurungu abakoresha genocide aribo baje gusotora uje gutera waje gusotora barakwivunye ngo genocide nje babaca barizwe genocide uswaje gutera amakambi bo ingwane yabo bagenda ari ubwoko bumwe sivyo yego baza gute bo uzurabe n'igisoda cyabo n'umunsi gisirikare cy'u Rwanda cyatewe ikanishwa navyo nibazofita genocide bahizwe n'ubwoko bumwe udakerere ko iyo genocide mixa bivanga chef d'état major iki genda kwereke ariko none urisiri yuko batavaze genda kwereke n'ubundi bo bavuga bati ngo ofise politique twa ndumunyarwanda ngo urumva ngo mu Rwanda ngo nta moko mugabo icyo ndakubwiye cyo fin d'offin sivyo nuzotera u Rwanda sivyo nawe hari risk yo kubazovuga yuko igisirikare cy'u Rwanda bogitera bakacica cyose bagapfa
cyangwa bakicanga effectif nyene kwenye abagize igisere cy'u Rwanda navyo nivyo kwitwa genocide bavuga yuko batamoka hari mugabo navyo bane kubera boza bagafotora niki kubera bosanga ari babandi nyene babyo ego ngiye umuntu andwenki iyo foto ninde wari ni foto ni yande President General Kagame President Tutsi General Mubaraka Tutsi ni chef d'état major utwara garde présidentielle républicaine General Rwagasana Tutsi Special Force Major General Karusisi Tutsi Air Force Lieutenant General Mupenzi Tutsi General Kagame kwa Reserve Force utwa Reserve Tutsi General Kanyarundi Army Chief of State Tutsi General Rugangwa Army Medical Tutsi General Gwivanga Spokesperson Tutsi para polisi na muhoranye Felix bose none aba uwo bikira rimwe ashagite mu genocide uwo bikira rimwe kuye yene baje 2015 baje gukora amakara barabica bakoreje ngo habaye genocide aribo bari baje go kwigerezako rero ibyo bintu byo kwama biriza babiyaje abihagarika bapambane bayinci bayijenge ntagombye kutwanduza twebwe amasezerano yacu twarayeme nta ndege twakoroye na president wacu barishe iyo ntibazomuherana fendo fu Rwanda tuzoruvyuwe ari ibintu baba bibaza yuko peu importe uwishe president wacu ntibazo vuge ngo nibiki uko bigenda kose yishwe na leta y'u Rwanda aho commandement yavuye hose ni hari kandi leta iguma ari leta bashobora gusanga atari amatohoza uko yoba kose akaba yishwe n'ingabo za FPR yishwe na leta itwara ubu akaba yishwe n'igisirikare cy'u Rwanda yishwe na leta leta iguma ari leta sibira yuko dossier yiwacu abari bashobora kutazoyivyura mugani hazobuza umuti uzovyura dossier ya president wacu biciye mu Rwanda Ego ati rero wewe ati uko biri kose hazogira igihe dossier ikwirikirana none bobo ko bigira yuko nkumengo bobo nibo bazi kuvuga ni nkibi ngene byabaye badutukira president wacu tukinomera tuvuze bagaca bakomindura nibindi natwebwe hari umuti uzobereka yuko natwebwe ibyo dushoboye bishoboka neza cyane rero igihugu ni gwacu abantu baje ngaho bararame umurundi atewe ifo yuko twese dukora inyabune nta muntu aza umurundi azokizwa n'umurundi mugenzi we nta munyamahanga azoza iyo niyigisho twabona no gukunda igihugu genda urungano rwa nkuru nziza mze baba barigishije gukunda igihugu mon frère naneruka kurukundisha abandi jewe na profile yanjye sinzi usobana ko nayihindura Ego mijya nyene abandi urabibuka kubigisha gukunda igihugu ni ibingene ndiko ndagira ngaho hari mashobora no musimbizi vipi mgende mu patriote pire yuzuye cyabamaze kumpropose kenshi kuja hanze kuva 2012 gugenda kuva 2009 kwanza nguce mu biki proposition zo kuja hanze zinavuga ati no mina bakia kine gihugu cyo wanje hari ibintu byinshi igihugu kingeneye byinshi cyane ukanga kugenda kumbure nawe ugiye twoja tubona utangura za commentaire z'abandi tumenyereye bw'abantu bande nindega bashanamye mbona ryari mufise yari nicimamanda muri ya deba yanyu sinayikwirikiranye cyane ariko abashobora kutubwira make iyo byahereye savyo byaye nabizi ko naciye niryamye waciye ujya ko abantu baza kunyagisha saa 8 z'ijoro jewe munaza kunyagisha saa 8 z'ijoro bwabo gusa tout simplement ubu harasigaye hari ama platform menshi yo guhanahana ivyiyumviro ni bon kandi we abantu bagenda batahura ibintu biriya kandi sinzi kubona uzurabe umurindi ba Chimamanda ba Pacifique ntazwe bari bafise mu minsi imbere
barapostinga ibintu abantu twamaze kubafukura bamaze kubamenya yuko ari ibindi ubu we nabone uzobona bishikana bwa mbere Pacifique yarapostinga ikintu bakabona yuko umengo n'ubutwari mugaba tumaze kwerekana ko atangiye kubesha ubu nabone baramutuka shabo bukora ati byo sivyo kubera abantu bamaze hari n'abantu ava bahora bakora cyane amakuru tureba barundi bacibwenge hari abantu bahora bakora amakuru y'abantu bapfuye igisa abasirikare hari ama media menshi wanashaka muri opposition y'abantu hari abantu bitwa ba Eric Nyandwi ego niko yitwa kuri Facebook hari abitwa za Urugendo News n'abasenere bo bana bo kwagwasa mvako Gambe barakura amakuru kwa Pacifique bagapostinga mugabo bagiye kubona kwera bagiye babona abantu nakora inkuru bari karakebura mugabo ubundi bati mujya mu postinga abasirikare bapfuye ati nibiki bagiye abasirikare bapostinze ngo ari umusirikare ngo umututsi yapfuye abagomba gushavuza umuntu ngaho ugasanga none mbe urazi indahiro umusirikare arahira mbere yo kujya mu ibanga uzabe chef d'état major niwe bigeze kukivuga ahantu yaragiye batanguye agiye gushira kwirima abasirikare bashasha ati utari tayari nibanga n'ubu nyene navuge yitahira agende tibanga nirijya nyene ibanga rya gisirikare rero rya gisirikare nyene je bo nsubiza mu civile ngo none ushaka twumvira ikigongo umusirikare yapfiriye ku rugamba kandi revye yarahiri ega niko kazi kiyo n'ugupfa aratsinda upfuye gapfira igihugu abapfiriye igihugu ubufiriye igihugu neza cyane uko babashingura uko babahemba niki ibyo twebwe dukeneye kubimenya kubera abayabigiyemwe abizi urumva rero ati abafata amafoto nk'ayo bagapostinga ni yindi ntumbero bari baba bashaka yuko bashavuza desoriente abantu yego okay merci cyane bakozi ba Kejo Media uyari Simbizi twari kumwe gerageje kutubwira byinshi bya M23 n'ibindi uko mwariko muramwumviriza hano dusa nk'abahereje kino kiganiro reka tumushimire Simbizi kuri no mwanya mwaduhaye ndabashimiye twabyishimiye cyane naye ndishimiye cyane kuba muza ubwa tuturayaga iby'igihugu merci beaucoup akajambo nimba hari nka kamwe woba ubifuza kugira abariko baradukurikirana akanyuma nimba harako woba wibagiye ushobora kubatekerera cyane cyane nk'abarundi uko buba bakiye kwitwara cyane cyane nko muri ibi bihe turimo ushobora kukavuga bakabona batekerera juste nuko umurundi wese ahari umurundi w'umutima yobanda ya supportinga muri inzira canke iriya yego biyumve yuko igihugu ari cacu cya twese bibuke neza yuko n'abantu atabihugu bagira iyo ofisi igihugu kikwemera kaguha indangamuntu kaguha amahoro kaguha umutekano kikaguha n'umwidegemvyo yo kwiyumvira gukora ico wiyumviriye rero n'amahirwe atabantu benshi bafise neza cyane abantu bumva ndiko ndavuga uku je mpagarariye inyungu z'igihugu cy'u Burundi kandi sindi ndongozi nta na kimwe nta nico njejwe mu gihugu mugabo buri murundi wese yumve yuko afise kumenya ukuri ku gihugu ciwe neza cyane ibi ndiko ndavuga hari abantu bazavuga ati Ono ngo Simbizi ngo harabuze uwundi muntu wese bakeneye kubico yovuze mikro za Kejo zirahari urashira muri commentaire ukavuga uti nane ndafise ibyo no kongerezako canke mu byo Simbizi yavuze hari ahantu ya derafye gato ingo nayo baguhe mikro ngana kugira ico uvuze neza cyane c'est ça ntibiryoshe ko ari je no kwama ndiko ndaza mvuga sije ndabizi byose oya ari nibindi nanaje wanasanga ngiye mvuga ibintu gasanga ndiko ndavuga ibintu vyegereye ukuri ugasanga urafise ukuri gukwiye ingongare ruri gutanga akuja muri commentaire mugira ngo urumva Simbizi ko abarundi bose bamenye ukuri murakoze cyane reka tubashimire kandi twongera dushimira namwe mwese mwarako maradukurikirana tubasaba kandi ko mubibandanya uko nyene ndetse tubibutse yuko ama promotion canke bushimwe bwategekanijwe n'uburongozi bwa Kejo Media kuri bajya bari muri groupe ndetse n'abajya bo bifuza kuja muri groupe muri commentaire wowe uko radukurikirana kino kiganiro ashobora gushira inomero yawe ababijeje bakaca bayibona directement uza kwisanga uri muri groupe ndetse bisaba yuko uba ukoresha izi mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane ama platform hagaragarira ko ibikorwa bya Kejo Media
ukaba uri umwe mu bantu bama bakurikirana buri kiganiro cyose gicako ndetse utanga ama comment amashare ku bandi ibintu nk'ivyo kugira ngo bizokorohereze gushobora kwishura ibibazo biba biriko birabazwa ndetse ku bazobitora akaba ariyo ubushimi bwategekanijwe. Turabasezeye rero bari kumwe nanje NS gomba nyita Sani behind the camera tara kumwe n'umusaza Enoch Light naho utaha.